Kazoza FM. Be your own boss. Yes, ndabibona uku, nawe ubibona uku, na je ndabibona uku, na leta ibona uku. Nuri karatumviza ibona uku. Nuri karatwumviza cha ibona uku nawe nyene. Na King Leandra ibona uku, na Patrick ibona uku. Aho bose naho turiko turababwira urumva ngamaze kumva amazina yawe. Ikiganiro ndabibona uku. N'umutumira azatubwira uko abibona. Araza kutubwira uko abibona nawe nyene. Edini Ben nibigira ndazi ko musanzwe bamenyereye. Arlette Mpundu mufate Mpundu kubera Arlette numvise ribagora gose. Ngorane baragerageza. Baragerageza. Ubibona gute none? Ubibona uko? Ubibona uko na? Harakanye hano hantu. Ntaco. Sikaze muri. Mabwe maze yuko twoba twimutse studio ntirahinduka iri Bujumbura twe twumvikana ya turi Bujumbura ni jana gatatu n'ibice bitatu ni Kazoza FM muriko murumviriza ikiganiro ndayibona uku murabimenyereye n'imisi yose ya gatatu kuva igihe cy'isaha zibiri n'iminota 5 gushika igihe cy'isaha zitatu ego King Leandre ni wari karadufasha kugira ngo ano majwi muriko murumva ashobore kubashikiraho mutumbereye amasanamu ni Patrick ariko arafasha kugira ngo mushobore kutubona tudatevye rero mu kanya isase ico mwomenya coco nuko tuza kubaganira kubijanye na ivyo gutandukanya imvyaro gukinga imvyaro ngira uwo twatumira aratubwira eka namwe muraza kutubwira uko mubibona twarababwiye ofe turumva turagura mwese mukavuga uko mubibona gute mubibona uku gutandukanya imvyaro muraza kutubwira uko mubibona mwe hari abagiye insiguro ngira zitandukanye bivanye nyene tucita mugabo mu gifaransa planification familiale mu kirundi rero reka uwo twatumiye aratubwira ingene twokivuga neza araza kubitubwira ko bure mu kanya twibutse yuko benshi batubwiye ubuheruka mu kiganiro giheruka yuko twobayagira ku byo gutandukanya imvyaro ku buryo bwo gutandukanya imvyaro abandi bati muratuzanira abafasha ugwaruka hari ubushurashuzi bwinshi abandi n'utundi tuntu bagiye baratanga reka duhere kuri ibi byo gutandukanya imvyaro ego abari byo tuyaga ko kuno ukwezi kose tubanze dutandukanya imvyaro canke dukinga imvyaro hama ibisigaye tuzoheza tubandanye kiganiro ni gwanyu ni gwacu turagisangiye murimwo turimwo muhibona uku natwe tuyibona uku urumva turi kumwe twese abubatse abatubatse abifuza kubaka karibu mutwumvirize abagendana ubumuga eka bose mwavyumvise rero ku karirimba n'akabonga ariko mwavyumvise ko uno munsi tuza kugana kubijanye no gutandukanya canke gukinga imvyaro mbega kubera iki gukinga imvyaro kubera iki gutandukanya imvyaro kubera iki twozitandukanya kubera iki d'abord tubigirira iki kubera iki tutovyara benshi 200 abavango dushoboye kurera mugabo ushoboye banga nico kibazo wowe twumviriza ushoboye banga ntuduhende ushoboye banga naho nyene ubavyare ku mwaka ni ku mwaka ni par semaine ni gute oya par semaine urumva ntibikunda ngira ni amezi 9 ni mpaka amezi 9 muri studio turi kumwe n'umutumire Donavine Uwimana arongoye Abubef nishira hamwe gishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango Donavine ndaguhaye mwiriwe yego ndabahaye mwiriwe kandi nagomba kubakengurukira kubera mwantumiye muri iki kiganiro yego Donavine Uwimana mu kigo Abubef mu bantu mwakira mwishira hamwe harimo abantu batandukanye harimo abusanga bashaka gutandukanya imbyaro cyangwa kuzikinga reka mubanze mudutahuze kwanza mu bikoreramwo haraheze igihe kitari gito mu gukorera muri ico gisata tuvuge mu gifaransa ni contraception tuvuge gutandukanya imbyaro gukinga imbyaro tuvuga gute yego ko uno munsi mwavuze yuko dushimikiye ku cerekeye gutandukanya imbyaro ni ibintu bijanye n'irondoka yego kurondoka tuvuze ibyo kurondoka urumva ko hariho abantu babiri barondoka mwese ararondoka ku gice ciwe mvuze rero nko mu majambo apfunyapfunye ni mugabo n'umugore udaciye hirya no hino kuko nta bandi borondoka yego ni ukuvuga yuko tuba turiko turavuga
ku rwego rw'umuntu uwo ari we wese canke rw'ingo ni ukuvuga yuko umuntu yiyumvira igihe ko ashaka kurondoka bwa mbere kuko hariho nk'abantu usanga batifuza kurondoka canke batarabishira mu migambi ni ukuvuga yuko iyo ari umuntu rero yifuza kurondoka ariyumvira agahitamwo igihe yobitangurira notangura kurondoka maze imyaka ingahe nubatse canke ntubatse hanyuma nifuza kugira abana bangahe igitigiri c'abana wifuza hama ikindi naco kirimo no kuvuga yuko hariho ikiringo hagati y'umwana n'uwundi mwariko muravuga muti murazi yuko inda canke imbanyi mara amezi 9 urumva inyuma y'amezi 9 haraca igihe gitonya nk'umukenyezi ashobora gusubira gusama umugabo urumva hariho ivyo bivana hariho nk'umuntu ashobora kuvuga nti nzokwibaruka ku myaka 2 canke imyaka 3 urumva hariho ikiringo kiri hagati y'uruvyaro n'urundi hanyuma umuntu arashobora kurondoka hariho imyaka uko umubiri w'umuntu yubatse nko ku mukenyezi murazi yuko ashobora kurondoka gushika nko ku myaka gushika haca no ku muntu w'umugabo naho nyene hariho uko imyaka bigenda biragabanuka mugabo tuvuze gutandukanya imvyaro canke gutegura ibintu vy'imvyaro no kuvuga yuko umuntu yiyumvira igihe azohagarikira none nzoguma ndondoka gushika kenshi nk'uko bavuga abana imana yashizemwo baheze canke ndashobora guhagarika hakiri kare kugira nshobore kubaho ubundi buzima nshobore kurera abo navyaye nkashobora kubagira abantu bazima yego mu majambo make rero no kuvuga yuko twiyumvira igihe dutangurira kurondoka abana twifuza kurondoka hanyuma noko aho tuzohagarikira bangahe hagati y'umwana n'uwundi ego mu majambo make nivyo ego none ni bande batandukanye imvyaro abatandukanye imvyaro ni duciye turabana twese ni twebwe nyene twavuze uti biraturaba ni bande bazikinga ni bande bazitandukanye canke bavuga ati jewe nta bandi bana canke ati nta mwana nzovyara ni bande babigira ego kuko naho uko umubiri wubatse inda isama umukenyezi niwe afise igitereko mugabo nta mukenyezi ashobora kubitunganya rumwe no kuvuga yuko kugira abantu babiri barondoke hakeneye urubuto rw'umugabo hakeneye urubuto rw'umukenyezi urumva harondoka babiri mugabo umwe wese ku giti ciwe biramuraba nshobora kuvuga ngo yarondoza ari umukenyezi wenyene hariho nyina w'umwana na se w'umwana none jewe hari ikintu nyamukuru nico kibazo nimwacishura turaca dutange n'umurongo kuki twotandukanya imvyaro jewe kubera iki jewe no musi impundu nubatse ntuvyara buri mwaka mbega birafise ingaruka mbi canke ingaruka nziza hamwe no hitamwo kuvyara buri mwaka uko bishobokeye ego ico ni kibazo ciza kandi nibaza ko ari naco gishimikiye kuri iyo migambi yose ibaho yo gutandukanya imvyaro kubera cane iyo hariho imyaka usanga uko umubiri wubatse hataba haragera niyo umuntu ahisemo akavuga agatangura kurondoka ari nk'umwigeme atarakwiza imyaka 18 hariho ingaruka mbi kubera umubiri wiwe ntuburakura ntuba urategurwa neza kugira ngo igitereko ciwe gishobore kwakira uwo mwana atangorane zihari hama uvuze uti risino vyara ku mwaka navyishoboreye yifitiye nguvu sinavyiza kubera iyo umuntu avyaye ku mwaka biraboneka igitereko bugiyo kibitwaye umuntu yarondotse umwana wa mbere birasaba yuko aruhuka birasaba yuko kiruhuka umubiri ugasubira ugaterana hama n'uwo mwana yavutse abwizwa kubanza kubungwabungwa akonka iyo bikunda hama akabanza agakura kugira ngo ashobore gukurikizwa vyiza rero umuntu arashobora gushira hagati y'imyaka 3 canke 5 hagati y'umwana n'uwundi hama kuguma wibarukanaho ku mwaka burya inda yose iri ukwayo hakiri ibintu bihinduka mu mubiri iya mbere ashobora kugenda neza iya kabiri ntigende neza no kuvuga yuko umuntu abwizwa kutavyara ku mwaka
kugira ngo ashobore gutegura urwo rundi ruvyaro rukurikira hama iyo naho umuntu atanguye gukura umukenyezi arengeje nk'imyaka 37 iyo yibarutse ni hamwe haca hatangura kuza ibintu bigorana ugasanga nk'ubu kubera umubiri wiwe wamaze gutangura kuruha ugasanga aratanguye kugira inda zimugora zishobora no kumuhitana hanyuma iyo igitereko gikoze naco kiraruha iyo uvyaye abana bagira 5 barenga 5 kaguma ubandanya naho nyene birashobora guca bitangura kugorana kuko urumva umubiri n'umuntu tubwizwa kubungabunga nkuko tubungabunga ikindi gikoresho cyose urumva ugumye rero wibaruka ku mwaka ugatangura hakiri kare hama nturuhurira umubiri wawe hama iyo ukuze ntubone yuko imyaka yatanguye kwegera imbere umubiri watanguye gukura ukabandanya wibaruka naho nyene birakuzanira ingaruka mbi ku mubiri wawe ahuzanye inyishu kuri barya nyene baba bakuza avuga ati ewa naje ndubatse mfite imyaka 37 reka kandi bakaja mu rugo bavyumvikanye n'umufasha ati reka tubanyaraguritse dusigare turabarera ariko imyaka 5 bebe gaba bihenze umugabo umumva abona baba bumvikanye none hari abantu urumva mwakira muri ya BF ugasanga hari abatwaye imbanyi batifuje kubera uyu batavyumvikanye nuri yati tugira uku canke mwavuze muti umva gutandukanya imvyaro canke gukinga imvyaro ni entre abantu babiri ni hagati y'abantu babiri mugasanga ntibavyumvikanye umwe akavuga ati urayitwara tu undi ati nayo ntwara none ninde kidesi nindafata ingingo yuko batavyara mu bisanzwe ingingo igwiza gufatwa nabo bantu babiri bariko bararangura amabanga mpuzabitsina kuko niho hava gusama kenshi usanga umuntu ariko aribaza ko ivyo gutwara inda umuntu ativuza bishikira ugwaruka canke imiyabaga ariko nabubatse nabo nyene hari gihe usanga batavyumvikanye ntibabiganire ugasanga umukenyezi yasamye kandi batavyumvikanye n'uwo babana n'uwo bubakanye aho rero haca haza ibibazo kuko urumva iyo umwana aje bisaba ko umuntu aba yamwiteguriye bisaba yuko hageze ko yibaruka yakigwa neza bisaba yuko wiyumvira ukunge nazokura ukunge nazoja mu ishure uzomugaburira gute ntabigorane mu muryango ego ngarutse reko kibazo cawe no kuvuga yuko ivyo gutegura kuvyara cyangwa kutavyara bibwirizwa kuganirwa n'abo bantu babiri nko kugwaruka cyane rero kenshi usanga bariko bararangura amabanga mpuzabitsina mugabo umugambi wabo utari uwo kurondoka ngira ngo kenshi ugasanga kubera bakuze kubera umubiri wabo uri kuramera gutya n'ukundi hama ugasanga vyashitse ugasanga yasamye kubera vyamunaniye kwihangana hanyuma atikingiye atakoresheje n'ubwo buryo bwo gukingira inda utifuza hama ugasanga vyashitse urumva ngaho haba harimo ingorane kuko urumva urashobora gusanga uwo muntu se uwo mwana ngira ngo atanakimwibuka canke batazinanye ho haca bingorane zisumba usumba kububakanye kubera bobo bishitse barasubira bakabiganira hanyuma mu mwanya ayo mezi 9 azohera ico kibondo kigashika ari abantu baganira baba bamaze kuvyumvikana yego mugabo ntibishika hari gihe bishika ugasanga kubera atakiganiro kihari hagati y'abubakanye ugasanga n'umwana aravutse wa mbere n'uwa kabiri aravutse mugabo ari ibintu batigeze bategura batigeze baganira naho nyene nko mu ngo birashobora gutera ingorane ugasanga n'urugo rurasambutse kubera ngira ngo nk'umushinga ntaye cyangwa umugabo avuga ati abo bana uwo mugore aguma bavyara je ntabashaka cyangwa ugasanga umugore avuga ati uwo mugabo aguma ashaka ko mvyara abana ku mwaka jewe nashaka kuruhuka urumva haca haba ikibazo muri ico gihe mubibayemwo mwebwe muri ko muratwumviriza abandi murabizi mubibona mu kibano nico gituma mwikazanurira ko mu minota 4 tuzoba tubahaye akanya kanyu kugira ngo namwe mushobore kugira ico muterereye canke mugira ico mubajije nimba hari intererano muba mushaka gutanga canke
ubufasha mukeneye umutumire wacu ashobora kuba fashamwo muraza kutwakura kuri 72 23 23 23 ndasubiramwo ni 72 23 iyo nimero murashobora no kudusanga kuri WhatsApp mukaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa murashobora kandi kuduhamagara kuri 62 24 ndasubiramwo ni 62 24 naho nyine murashobora kutwandikira ubutumwa busanzwe canke mugaheza mukaduhamagara kuri mwebwe muvise za telefone zo mu nzu nimureke kuduhamagara kuri 22 28 15 19 22 28 15 19 naho nyene turaheza tubakire ikiganiro ni ndabibona uko mwavyumvise turiko tuvuga kubijanye n'igituma abantu bakwiye gukinga imvyaro canke kugabanya imvyaro canke mbere kugabanya imvyaro gutandukanya imvyaro na majambo menshi mwebwe muyavuga gute mubikoresha gute ngaho mu kibano mbega kuri mwebwe usanga mwubatseho muravyumvikana kugwaruka mu vyakira gute mubibona gute nivyo rero dukeneye ni mu minota nako mu munota umwe mbere ariko Donavin twariko turavuga tuti none ubwa mbere hoho twariko turavuga ko abatandukanya imvyaro rimwe na rimwe hari abantu bibaza ati nabatandukanya imvyaro nabubatse gusa canke ati abakinga imvyaro nabubatse gusa mugabo n'ugwaruka nago usanga gwabigiyemo kandi rutabisha hariho inda zitifujwe nivyo ko mwavuze muti kububatse ariko hariho n'ugwaruka usanga rubigiyemwo atari uko gwabishaka kuko akanura amaso mu nyuma akavuga ati none ibintu nagize byo nibiki byanjemwo gute byaje gute abo gutandukanya imvyaro cyangwa kuzikinga ni bande yego murakoze kugwaruka cyane cyane sinovuga ngo tuvuga gutandukanya imvyaro no kwikingira no gukinga gusama inda batifuza aho turiko turavuga abigeme mugabo n'abasore urumva abaye se w'umwana atavyifuza nawe nyene aba yibarutse kugwaruka rero ni kwikingira gusama imbanyi batifuza mu rurimi rw'igifaransa ni contraception urumva yuko ntitwovuga ngo ni gutandukanya imvyaro kubera ugwaruka kenshi ntirubaruratanga ntirubyemerewe none ntirubarunavyemerewe sinovuga ngo ntibavyemerewe kubera kurondoka n'uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese nico gituma tuca tuvuga tuti iyo tuvuze ngo gutegura ivyingo n'imiryango nukuvuga yuko umwe wese abwizwa kwiyumvira ubwa mbere ku giti ciwe nifuza iki ndifuza kurondoka canke sinifuza kuzorondoka ninamara kubaka muga hariho mumenye yuko hariho n'abahitamwo ku myaka bafise usanga yarondotse mugabo atubatse nawe nyene uburenganzira bwiwe n'uburenganzira bwiwe hariho ngira ngo ibica bigorana mugabo urumva aba yabihisemwo gutyo uko bikose umwana yavutse kandi yaje kandi mugabo nkeneye shaka kuvyara aba bibona uko hariho n'abagabo bavuga ati jewe ivyo kubaka numva umenga biragoye mugabo ndakeneye kurondoka urumva ivyo ni ibintu bishika n'uburenganzira bw'umuntu ari we wese nukuvuga yuko ivyo kurondoka biraba bose biraraba ugwaruka cyane cyane umuntu akavyumvira kuva akiri muto nko kubona umuntu ashikanye nk'imyaka 20 hari nk'umwigeme ugasanga amaze afise nk'imvyaro zishika 4 5 cyangwa amaze gusama inshuro zingahe haramaze no nko gukororinda urumva aba yasamye urumva ko haba hariho ikibazo haba ari ikibazo cy'umwiteguro wo kurondoka kuri uwo muntu rero kuvuga rero ko biraba umuntu kuva kugwaruka kuva igihe kuva kiri mutonya hama iyo atanguye gukura agashika hashobora gusama cyane cyane abwizwa gusigurirwa akiyumvira hama iyo yubatse naho nico kimwe
ni ukuvuga yuko biraba umuntu ku buzima bwiwe bwose yego kuva kiri muto ahubwo je novuga yuko biraba cyane ahubwo ni ikibazo cyane cy'ugwaruka nukuri nibi none nk'ubwo mu Burundi mazi yuko ugwaruka dushikana ku myaka 30 none nuko dukunze iyo turiko turahimiriza abantu ivy'uburyo bwo gutandukanya imvyaro n'ibindi nk'ibi two turavuga tuti ikiyago hagati y'abubakanye ariko mbe nticategezwa kuba ikiyago hagati y'abashaka kubaka kuko kuja kubaka mutavuganye na sheri wawe na fiance wawe oya mugira muje kubaka ntimwavuganye muti tuzovyara abana batatu turavyumvikanye tugende gusinya tuzovyara abana bane canke batatu tuzogira imyaka dutandukanye gutya mbega ico kiyago kirabaho hagati mu gwaruka rushaka kubaka sivyo nyene kirabaho kuba ariko bubaka bafise imyaka 23 18 20 Sanko Musaga wumvise ivyo turiko turaganira ko turiko tuganira ku bijanye no gutandukanya imvyaro canke gukinga imvyaro hari ikibazo ufise canke intererano je ni nk'intererano kuko igihe ubona ko uvyaye abana benshi utagira ikintu uzobagaburira je nibaza yuko ari intambamye ku iterambere ry'igihugu ugifise naho uvyaye benshi muga ufise ivyo bagaburira oya hagiye ugize amakosa rega ni bamwe baca n'amashuri batariga baca babamwo ibibani yego kandi ico nobaza umuvukanyi ngaho onye nagenda mbega hamwe bishitse abo bantu bakaza kubitura mubafasha gute kugira ngo bashikire iyo ntumbero yabo yo kubyara ku rugero hanyuma ikigira kabiri naco mbega kenshi baragira temwanyaje bagashinga intahe yuko vyoba byagenze neza kandi nanje mumbabarire kuko ubwo rwego sindarushikako ndumva sindagera gushika muri ivyo bigero byabo none ibigero urumva wowe nturubaka urwawe oya mubwo warashikanye imyaka yo kubaka imyaka nyene iregereje none muzoheza mu biganire n'uwo muzokubakana uti burya tuzovyara abana banaba nawe ahubwo rero nanje nk'ubu je turi kumwe tukabivugana yego kubwanje nitworenza abana batatu canke babiri yego urakoze cyane Innocent reka aca kwishura umutumi mu Donavin arabajije ati muri ABF none nk'abantu hari abantu baba baza babitura muraheza mugaca mubafasha iki yego Innocent yakoze kubaza ico kibazo kubera mu byo dukora nivyo nyene vya misi yose nivyo twishinze yavuze neza n'icifuzo ciwe icambere turabumviriza tukumviriza icifuzo cawe bifuza iki hari habaza bakeneye impanuro gusa hari habaza bumvise nk'ibihuha bakeneye kubitohoza hariho n'abandi baza bavuga bati twebwe twari twifuza gutandukanya imvyaro canke kwikingira ibi n'ibindi abo rero uhejeje kubumviriza urabasigurira kubera aha mu Burundi hariho uburyo bwinshi bwo gutandukanya imvyaro bwemewe na leta buhari ukabasigurira nabubereka bakabubona n'amaso yabo hanyuma ukabasigurira bumwe uko bukora ibishobora gushika uri kurabukoresha n'ibibazo byinshi abantu usanga bibaza kuri ubwo buryo hama rero twe tubafasha gufata ingingo turabasigurira hama bijanye no kubyifuzo byabo bagashobora guhitamo ukabafasha guhitamo uburyo bifuza gukoresha kugira ngo bashobore gutandukanya imvyaro hama bamaze guhitamo ukabaha n'impanuro kugira ngo hagize ikintu gishika kimwe canke ikindi canke ikibazo bashobora kugira bariko barabukoresha bashobore kugaruka kwitura kwa muganga bakabasigurira neza ati mbega none hari abantu baheze bakagaruka bakababwira ati burya za mpanuro mwaduha byaraciyemwo kimeze neza umuti warakoze warafashe yego mbere abo bantu novuga yuko aribo bahimiriza abandi kubera kenshi iyo umuntu yakoresheje uburyo bwo gutandukanya imvyaro akabona akamaro vyamugiriye ku buzima bwiwe no ari umuntu yubatse mu rugo rwiwe
niwe usanga aca afasha mu kibano hanyuma benshi babukoresha nibo baca badufasha iyo tubahamagaye baraza no ku radio ngaha muhamagaye barashobora kuza bakaza bakabwira abandi ari uburyo bwo ari bwo bwose ati je nkoresha ubu buryo hanyuma bakacingira intahe abandi kugira nabo nyene nk'ugifise ibibazo canke agihesha gukoresha ubwo buryo agashobora kubona ko hariho mugenzi we yabukoresheje kandi akamenya n'akamaro bwamumariye benshi rero sinovuga ko ari bose kuko urumva ivyo kuza gutanga kuza kuvuga ni ibintu bijanye burya n'ubuzima bw'umuntu kandi ibijanye n'irondoka hariho bamusanga bashobora kubiganira n'abandi hariho n'abandi usanga bahitamo kutabiganira n'abandi mugabo hariho benshi bashobora kuza kuvuga bagatanga témoignage yo kwemera uko yo kuvuga uko babukoresheje nuko babibayemo twandikira ubutumwa namwe mugire nka Innocent murashobora kutwandikira ubutumwa kuri 7223 haba kuri WhatsApp canke ubutumwa busanzwe turabusoma murashobora kandi kutwakura kuri 62 24 24 24 62 24 mushobora no kutwandikira ubutumwa busanzwe kuri iyo telefone nyene tugaheza tukabusoma nimba hari ikibazo mufise canke intererano harabamaze kutwandikira ubutumwa imbere ko wonse mu bwo butumwa reka tubanze twakire uwaduhamagaye mwiriwe Allo mwiriwe neza Amani kumusaga Amani kumusaga n'amahoro Yego Amani hari intererano ufise canke ikibazo Jeni ikibazo nagomba mbaze afite kutwebwe nk'ugwaruka nagomba kubaza none twebwe nka twebwe ari abantu usanga bakora amabanga y'abubatse ari si ariko donke ni nka president korakora no musaba hari ukuntu nk'abajene tujya abahungu igisore hari ukuntu tudakoresheje nuzenye protection ya kuvuga ngo amapedance hari ukuntu mugiye kuyiproteza tudakoresheje ivyo bintu kwikingira kugira uyo mugenzi wacu ntasa nico kibazo narinsi urakoze cyane Amana cyo kwishura mu kanya okay man Donavin Amani kumusaga ati akenshi urumva ugwaruka abasore bakoresha agakingirizo ati none hari ubundi buryo bwa buhari ku basore kugira ngo umuntu yiryohere ko mbwa ntatubwiye igituma ashaka kuvavanura n'agafuko ngira karamudese Yego Amani ngira ngo ndashobora kugira ko ndamwishura ni vyiza burya ko ugwaruka cyane cyane rubaza ibibazo kubera baba bifise ari vyinshi yego cyane cyane ico duhana urugwaruka yavuze ngo amabanga yabubatse kugwaruka ntibovuga ngo namabanga yabubatse kuko ntibaba bubatse ariko baragira imibonano mpuzabitsina yego haba ari himvo nyinshi sinovuga ko hari imvo nyinshi zituma ugwaruka usanga rutangura kurangura iyo mibonano hataragira bakiri batonya mugabo urumva uburyo bwo kwikingira adashaka gusama inda na gatonya yoshobora kwikingira kihangana mugabo turabona yuko benshi bibagora hama niho umuntu aca babwira ati hariho uburyo mushobora gukoresha nabo nyene umuntu akabubereka agafuko karimo agafuko nashaka kubwira Amani yuko bujya hari ubufuko bw'ubukingirizo bw'ubwoko bubiri hariho ubukoresha abantu b'abasore hariho ubukoresha abantu babigeme urumva buriho hanyuma hariho n'ubundi buryo bwo gutandukanya imvyaro canke kwikingira gusama imbanyo utifuza bukoreshwa kugwaruka hariho ibinini birahari mugabo urumva ugwaruka hariho ugwaruka umuntu akiri muto atararangura amabanga mpuzabitsina ataribaruka hariho n'ugwaruka baba ari abantu batonya mugabo usanga bamaze kwibaruka abo rero nabo nyene iyo begereye amavuriro umuntu arabasigurira cyo kimwe n'abandi bose ukamusigurira uravye imyaka ageze ko n'ubuzima bayemwo uburyo buhari nawe nyene ukamufasha gufata ingingo ku kibazo yabajije nagomba kumubwira yuko hariho uburyo bwinshi ugwaruka rushobora gukoresha
mugabo bisaba yuko begera ababijejwe n'ababinonosoye amavuriro bakabasigurira kubera ikigorana cyane kugwaruka usanga akorera ku byo mugenzi wiwe yamubwiye nako gakingirizo ugasanga naho kariho naho yakaronse ntariko aragakoresha uko kabwirizwa gukoreshwa bisaba rero yuko ku buryo bwose ahisemwo yegera amavuriro cyangwa akegera abaganga bakamusigurira ati ubu buryo bukora gutya ibishobora gushika nibi hama rero agahitamwo benshi imbere iyo basiguriye neza bagatahura hari igihe aca avuga ati je numva nkiri muto reka mpitemwo kwihangana mugabo kubera yasiguriwe iyo atasiguriwe uca usanga acagira ivyo ngira ngo umubiri wiwe umubwiye canke ivyo yabwiwe na mugenzi wiwe uwo biba vyamuteye ubwoba uwo avuga ati nibiba vyamuteye ubwoba hari ukuntu ni nko mu bintu ivyo ari byo byose naho wogenda nko mu isoko dufata ukagenda gusuma bakagusigurira ibintu bihari ukabona kimwe n'ikindi bakagusigurira urahitamwe mugabo uhitamwo uzi igituma wahisemo iki canke ikindi apana kubera wagize ubwoba mugabo kubera waronse inyigisho zikwiye hama ukaraba mu buzima ubayemwo ukavuga uti je ico mbona kimbereye niki inyifato mbona imbereye niyi ari nk'umuntu w'ugwaruka yamaze gutangura kurangura iyo mibonano mpuzabitsina abona ati jewe kwihangana birangura kandi naragerageje hama biranka ubonye arahitamo ati reka nkoresha agakingirizo n'agakingirizo hariho abantu usanga agakoresha akavuga ati je ndabona yuko nako nyene kangoye gukoresha kuko karafise uko gakoreshwa reka mpitemwo ubu buryo bundi urumva rero si uko aba yagize ubwoba nuko aba yasiguriwe kandi yatahuye reka ko muri turabigaruka ko hari ubutumwa abatwandikiye ubutumwa batari bake ati ndi Claude Mucarama nashaka kumenya ko umukobwa imyaka ageze ko abatagisama ati imyaka umukobwa ageze ko yo batagisama ninga umuntu w'umupfasoni abatagisama mu gihe aciye mu gihe aciye rero kwa muganga mu bisanzwe uravye ivyegeranyo vyagizwe nk'ivyigwa vyagizwe ku rwego mpuzamakungu abari nk'abantu barenza nk'imyaka 49 mugabo aho ni mu biharuro hariho abantu bashobora kubandanya basama gushika no ku myaka 50 irenga ni ukuvuga rero kugira umuntu amenye ko atagisama naho nyene hariho ibipimo uretse ivyo vy'imyaka hariho ibipimo bikogwa ku mavuriro ugashobora kubona yuko bakurabire kugisama canke utagisama hariho n'ibimenyetso umuntu abona mu bisanzwe iyo umuntu w'umukenyezi atagisama bijya byo kuja mu butinya nkabi umubiri urahinduka bigahagarara hama nta mbuto abagifise mu mubiri nivyo vyose mugabo ntushobora kuvuga ngo ku myaka 20 canke 30 birahinduka ni nkuko imyaka umwigeme atangurira ko gusama si imwe kuri bose hari habo no ku myaka 10 usanga yaramaze gukura agashobora gusama hariho n'ubundi azotangura gusama afise imyaka 12 13 15 kugenda no guhagarika gusama rero hariho ikiringo sinzi ko navuga nk'ikiringo c'imyaka hagati y'imyaka 1 n'itanu usanga abakenyezi kuva 49 gushika 55 usanga ivyo gusama biragabanuka hama bigahagarara bukebuke Leandro hari ubundi butumwa ati mwiriwe neza abantu banje turabumva 100% mwotubwira ingene twotandukanya imvyaro dukoresheje guharura ndi yanje mu cibitoke ingaraka bamwe byo guharura imisi wagiriye mu butinyanka abo tubabike tuzobishure nitwaza hanyuma ni haza umuganga mugabo no mubwira gatoya yuko n'uburyo kama bavuga mugabo n'ubwo buryo kama guharura burya si ikintu coroshe bisaba yuko agenda kwa muganga ni vyiza ko muzozana umuntu akasigurira neza bakamubwira ukunge naharura bisaba yuko amenya neza umubiri wiwe ukukora hama kigishwa ukunge nazo harura imisi bonsoir ndi Moise ikibazo mfise hagi umukobwa twarinda atifuza biva kuki canke hagi umugore yibaruka afise imyaka nka 46 hari ingaruka mbi zihari ico nico kibazo canje
nabyo ingaye uzaba usanga biraba abaganga cyane. Hari uwundi ati bitendi Clovis hama barashobora kwikingira abahungu kugira ntibandure, ngira bareka avuga kwikingira indwara zituruka mu bihimba by'irondoka. Ati Jendi Felix mwironke none ubwo buryo kugabanya imvyaro nta ngorane bitera mu mubiri w'umuntu, none binini ntivyotera indwara. ngira ngo ndashobora kubishurira hamwe. Uwa mbere yavuze ati umwigeme iyo atwaye imbanya atifuza biba byagenze gute. Ni ukuvuga yuko ataba yigishije, aba yaranguye imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'agasamo. Murumva iyo yaranguye iyo mibonano mu gihe cy'agasamo arasama inda, mugabo atavyifuza kubera atari wo mugambi yari afise muri ico gihe, ariko ararangura aragira iyo mibonano mpuzabitsina. Hama abakenyezi basama inyuma y'imyaka 46 mwari mwakivuze ko ari 49 niyo bafatirako. Mugabo kuva ku myaka 37 nkuko twavuze tugitangura, iyo umukenyezi abandanije asama umubiri we watanguye gukura, hariho ingaruka mbi n'ibintu bishobora kumushikira bitameze neza. Birashobora kumugora. Yego. Uwundi ati bitendi Yvette Gitega, jewe hari umuhungu yambwiye ngo turyamane nanje nta na rimwe ndabikora, ariko aguma ambwira ngo turyamane jewe nanje nibaza ko noca nsama. Uwe wagira ati je muzo kwikingira canke yihangane si ku gahato nta na gato. Si ku gahato. Aho ngira ngo uwo mwigeme yo bivana ni imigenderanire bafitaniye n'uwo musore. Hanyuma hariho imvugo yakoresheje ngo umusore yambwiye yuko turyamana, ni ukuvuga yuko sinzi ko ashaka ko bagira imibonano mpuzabitsina. Kuko urumva yavuze ko ari umuhungu, uko biri kose ntibarubakana. Yego, mugabo urumva myambara umwigeme amaze kuja mu butinyanka, yamaze gushobora gusama, hanyuma agize imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'agasamo arashobora gusama. Ibyo birashobora gusika. Yego. Ni ukuvuga yuko icyo umuntu yomuhanura ni yobanza ngira ngo akarorera, akamenya umubiri wiwe, hama bakavugana n'uwo musore akamenya imigambi bafise niyihe. Numva umenga asa n'uwatanguye kuvyiyumvira kubera ikibazo yamaze kubaza. Urumva ko ari mu nzira. Ati mwiriwe neza, hama nanje nitwa Ezekiel, ico kiganiro ni ciza cyane. Hama nanje nashaka kubaza, none gutandukanya imvyaro bikorerwa ku mavuriro yose? Muri iki gihe ntihenze, nibaza ko nihaza umuntu wo mu mugambi wa leta azobasigurira. Mbwa amavuriro nka yose ajya amavuriro y'intango, amacentre de santé, aratanga uburyo bwo gutandukanya imvyaro kandi babutanga ku buntu. Yego, baragusigurira byose bishobora gushika. Hariho wabajije ngira ngo twibagiye kwishura ati nk'ibinini ntibishobora kugira ingaruka mbi. Uburyo bwose batanga kwa muganga baragusigurira ibishobora gushika. Sinovuga ngo ingaruka mbi, barakubwira ibishobora guhinduka mu mubiri mu gihe uri kurabukoresha. Mugabo atakintu kinini vyica mu buzima bw'umuntu. Yego, reka kumbure tuzokora ikiganiro cihariye uburyo bwo gutandukanya imvyaro kugira ngo wumve ubwo buryo ubwo ari bwo buryo kama, uburyo bwo kwa muganga. Yego. Ati bite na mahoro, ndi Jean Baptiste mu Kinindo, nkaba nifuza kugira mariage n'umukunzi wanje kwindwi. Nashaka muduha impanuro y'ukungene twarayaze ko twovyara abana babiri batarenga hamwe, twokurikiza umwana akwije imyaka 5. Nkudufasha mwiki? Mbavuze ati twe tuzovyara abana babiri batandukanye imyaka 5. Mba mu myaka 10 niho abana babiri. Sinone mwafashe iki? Uwo mugambi bafashe niwongera ariko arahanuza. Yego, umugambi bafashe ni icambere noba
bikeza kubera bamaze kuganira ivyo bintu batarubakana bakaba bazi icifuzo cabo kuvyerekeye abana hama yavuze ati twifuza abana babiri urumva baraza abana bashaka hama twifuza gutandukanya hagati y'umwana n'uwundi imyaka 5 aho bo kwegera amavuriro kubera mu buryo batanga ari nk'umuntu yifuza gukurikiza vuba hariho uburyo usanga bubereye ari umuntu yifuza gukurikiza hagati y'imyaka 5 hariho uburyo usanga bubereye canke ari umuntu yifuza no guhagarika burundu hari uburyo usanga bubereye no muhanura rero yuko be no uwo bagomba kubakana bo kwegera abaganga bakabasigurira neza bakabereka uburyo bashobora gukoresha kuko buriho iciza nuko buriho kandi buhuye nico cifuzo cabo bavuze cyo kuvyara abana babiri batandukanye turi ngaho nyene aho nyene mu kibano ivyo tubayemwo abo duhora twumva haraho muba mwayazi mukavugana babiri canke batatu mugasanga kuko ngira abakobwa gusa canke umwe muri mwebwe arifuje kuvyara uwundi kandi ugasanga ashatse kumuvyara ku gahato ugasanga birashika ko umugore usanga yatwaje imbanyi atavyifuza ni nkuko ushobora gusanga hariho umukenyezi yagiye kwikuzamwo burya buryo bwo gukinga imvyaro gutandukanya imvyaro ugasanga yagiye umugabo atabizi hari abaca bavuga mu materme y'ino nyine mu gisagara ngo yanyivye umwana yihaye umwana nko ku bakenyezi rero usanga yatwaye imbanya atabishaka atari yabiteguye wewe yari mbega nta ngaruka mbi ziri ku mwana yibungenze iyo umugore atwaye imbanya atashaka hariho ingaruka kuri iyo mbanya kuko aba ari frustré ndibatse yego nibaza ko birashika ni ibintu bishika kandi sigake birashika kenshi yego mugabo ico mu gukurikirana imbanyi iyo ari yo yose ko biba vyagenze kose cyane cyane naho nyene umukenyezi uramwumviriza ukamenya yuko hariho integuro yagize iyo mbanyi yarayifuza canke ntiyayifuza hanyuma agakurikiranwa no kuvuga yuko nk'uwonye abakenewe gukurikiranwa gusumba wa wundi yabiteguye abinezererewe hama agakurikiranwa cyane cyane rero afise uwo bubakanye cyangwa uwo yamuse w'uwo mwana bakavugana naho biba vyashitse bakavugana uko bizogenda kubera aba yamaze gusama hama bakavugana iciza ivyo ngira ngo Imana yateguye indimara amezi 9 si make haba hariho umwanya wo kugira abo bantu bashobore kubiganira hanyuma hazoshika ayo mezi 9 biteguye kungene bazokwakira uwo mwana no kungene bazovyifatamo kuko iyo batabiganiriye kenshi hari gihe usanga uwo mukenyezi kubera yabuze uwumwumviriza bishobora gushika akanagera ku rwego rwo gushobora gukorora iyo mbanyi birashika mugabo kenshi usanga ari kubera ngira ngo atashoboye kubiganira canke yashitse ku rwego avuga ati je vyananiye nabuze kungene ndabigira murazi mugaha mu Burundi naho ko ivyo ntivyemewe n'amategeko hariho n'ibihano biteguwe urumva haca hazizindi ngorane zisumba za zindi canke ugasanga ni wa wundi iyo ndara yitwaye muga ntiyayifuza hagera ko yibaruka ugasanga umwana yamutaye mwibarabara yamutaye mu kazu ka sugumwe ni ibintu vyama bishika urumva ko hariho ingaruka mbi ishobora gushika mugabo kenshi iyo yumvirije agakurikiranwa n'ababijejwe neza uwo mwana mu nyuma baramwibaruka bakamurera nk'abandi yego turasigaje iminota igera kuri ndwi mu twakura kuri 72 23 no kuri WhatsApp murashaka kutwakura reka ni 62 24 hari ubutumwa dufise bite ndi amini nkabamba ikiriri mugweza birashika umukobwa akaba amaze imisi woshobora gukora imibonano jewe ndashaka kuzovyara abana 3 gusa ivyo binini nabinyoye nta ngorane ababinyoye nta ngorane bibatera yamaze kubivuga ko
ata kibazo kihari gusa ko bivana n'umubiri w'umuntu bite ndisharo mu kayogoro umugore yiteje urushinge ntibimutera indwara oya uburyo bwose buri ngaha kugira na leta ivuga iti ubu turabuzaniye abene gihugu turaburekuye nuko haba habaye ivyigwa bihanitse bakabugerageza baba barabugerageje hama imbere yuko buzanwa mu gihugu icyo ari cyo cyose baba barabonye yuko ari uburyo atangaruka mbi bufise ku muzima bw'umuntu kuko urumva intumbero niyo gufasha abantu kugira ngo bashobore gutandukanya ivyaro bashobore no kwikingira imbanyi batifuza yego mahoro ndi Clovis mu bimbi hamanagira ndababaze umukobwa ataja mu butinyanka arasaba imbanyi ngira ko bure ivyo biragoye kubera burya kuja mu butinyanka biri mu buzima bw'umukobwa ari we wese mugabo urumva harashobora gushika nk'ubu akabataja mu butinyanka nk'amezi 2 canke 3 kubera imvo igica nk'iyindi mugabo umubiri ukomeye mu gihe rero uwo mukobwa ataja mu butinyanka bisaba naho nyene kwegera abaganga ari nk'umukobwa akiri mutoya agikura umubiri wiwe utaratungana neza birashobora gushika ko atangura kuja mu butinyanka hama agasiba amezi 2 hama gutyonya hanyuma iyo ari umukenyezi amaze gukura naho nyene birashika kubera imvo zindi z'amagara irashobora kuba ari ingwara ishobora kuvugwa canke ikindi numva rero bigoye kumubwira ngo umuntu ataja mu butinyanka nukuvuga ko adasama ngira yabajije kuri abo twakuye mu nkundire mwiriwe amahoro cyane ninda twakuye ari he ndinda cyasaba asiteri mu Nyamitanga nyene mu ntara ya Cibitoke n'amahoro Gaster n'amahoro kwezi ufise intererano canke ikibazo ikibazo narifise muri ko muratubwira cyo kubyara cyo kujya ku buryo ngo tubyare nyine abo dushoboye kurera yego nagomba kubaza mbega ibintu nk'ibyo nk'umuntu w'umukirisu arabirekuriwe nyine ubwo si icyaha umuntu baba ariko arakora ku mana ariko Asiteri ntiwatwumvirije ikiganiro c'uno munsi two tuyaga tuti kuki twotegura uruvyaro kuki twovyara abo dushobora kurera twotandukanya imvyaro nico kiyago c'uno munsi kuki umuntu yotegura uruvyaro iyo noneho nta muntu ushobora kubyara ku rugero atagiye uburyo ko twese mbona abana afite ntovyara ku rugero kandi ataburyo bwirinda yego urakoze reka aca kwishura mu kanya hama ico kijanye naco nico ijambo ry'Imana ribivuga ko kumbure amadini aya nariya tuzoheza dutegura ikiganiro nabo bagire ico bashikirije batubwira uko babibona murakoze Imana ibahezagiye namwe murakoze sawa ati none nta bundi buryo bwa buhari kumbura ico tuzoyigaruka ko mu buryo turiko turinjirana neza mu buryo bwo gutandukanya imvyaro canke gukinga imvyaro mugabo mu ijambo rimwe ubwo buryo burahari mu ijambo rimwe nashaka kumubwira ko ubwo buryo nibwo twita uburyo kama no kuvuga yuko utaburi kurafata burya buryo bw'ubuhingurano bwinshi buhari mugabo hariho uburyo kama nabwo nyene buri ku bice byinshi nk'abakenyezi arashobora kuba yonsa nibaza ko muzobisigura neza ni kiganiro cyaba gishimikiye ku buryo mugabo Asiteri yomenya yuko buhari uburyo kama atakintu ufata mugabo ubwirizwa kumenya ukungena umubiri wawe uri uratumbera ha mukihangana mu gihe bikenewe ni Ezekiel Bugarama ico kiganiro kiba imisi yose kiradufasha cyane ndashaka kubabaza iyo ngomba gutandukanya imvyaro udakoresheje ivyo mwadondaguye nta bundi buhinga buhari ahejeje kubisigura nibaza ko inyishu wayumvise iki kiganiro kiba imisi yose ya gatatu kuva igihe c'isaha 2:05 gushika igihe c'isaha 3 yego kino kiganiro gisozerere hano ariko imbere yo kugisozera mwo twibutsa mwijambo rimwe n'iryari canke kubera iki umuntu yo tandukanya imvyaro canke yo kinga imvyaro
mu gihe umuntu ageze mu bigero hageze ko ashobora gutangura kurondoka ni byiza cyane yuko yo kwiyumvira igihe yifuza gutangurira kurondoka abana yifuza kurondoka igihe yifuza guhagarikira kugira ngo bije mu nteguro y'ubuzima bwiwe muri rusange. Murakoze cyane Donavina Uwimana, nibutse ko muri murongoye ABF ishiramwe rigishinze guharanira ineza y'ingo n'imiryango. Mwakoze kwitaba buno butumire. Yego mwakoze kuntumira. Mwakoze kandi no ku ntererano muri kino kiganiro. Eline Bell nibigira nari kumwe na Arlette Mpundu. Nitwe twari turemesheje kino kiganiro mu buhinga bw'ivyuma twariko dufashwa na King Leandre na Patrick Erikafata amasanamu. Reka mwese tubifurize kugira ijoro ryiza naho ubutaha. Kazoza FM, be your own boss.